hajya umwana azanana hamaze icyo bita uruziri rwamaze kuza haca horoha umwana acacaho byoroshe kubera nubwo atana kimwe aba yarakoze ariko umwana amaze kuvuga naho yari mu segonda 2 avuyeho ivyo kunda ko yuko yosubira muga mwuwo mwanya umwana arashobora kuvuka kubera ubwo ruziri rwamaze kuza usanga horoshe umwana mfise tugiye kubana na papa wiwe vuba naramuvya namutwaye inda nkuko nyene bice birashika sinzi byace bimufatira nyene acaragenda kure nanize ndamuvyara ngira kuva ntwayonda twabonanye nk'imisi 2 urumva byarashitse kandi namuvyaye neza sinibangiriye operation urumva rero niyo mpamvu no kubwira nti ivyo ni ibintu bishoboka inyuma yo gutwara inda twoba twabonanye nk'imisi 2 kwivuka giwe usanga yaravutse nkuko nakatuvuka yego ku mezi 9 kandi kivuka ku mezi 9 n'umugabo n'umugore baba babigize muga hari habavuga yuko atabyawe n'umugabo n'umugore yego urumva Nshuti bavandimwe mudukurikirana hano ku Muntu TV ndabahaye ikaze jewe Rukundo nkuko musanzwe mubimenyereye hano ku Muntu TV ndabahaye ikaze mu kiganiro tugiye kurabira hamwe kuri no munsi umucunguzi uwariwe n'uburyo ari umwami nivyo tugiye gusasangurira hamwe twifashishije umutumire twabatumiriye kuri uyu munsi ariyo mubona imbere zanyu reka tumikaze abidondore. Okay. Abantu mwese muri ko muradukurikirana ndabaramukije mu izina rya Yesu ku mazina banyitana Imana Marcelina tugomba kuganira ku mwanya muto kiganiro kijanye n'icungurwa ryacu umuntu bita Yesu Kristo mama w'umwana umwe n'umugabo umwe usanzwe uri umuvuga butumwa mu ruhegwego urumwari muri umudiakone uri umupastori kazi uriki umuvuga butumwa umwami uno munsi azwe ku izina cyane yitwa Yesu mumwita umwami gute tumwita umwami kubera Yesu yaje nk'umwami aje gucunguriza kabiri yaje nk'umwami wewe ntiyaje nk'abami bo mu isi yaje nk'umwami aje kurokora yaje gucungura tuvuge n'umucunguzi mu ijambo rimwe yaje gucungura abantu ariko tumuha ikibanza cy'ubwami kubera wewe niwe mwami w'isi yose. Ndakubaza ikibazo yego hejuru ku giti bamumanika banditse ko bati uyu n'umwami w'abayuda yego none yari imitswe wewe ntabwo yimiswe kubera ingoma yiwe ntabwo yigera hakuka ingoma yirumva ubwami bwiwe n'ubwibihe byose ubwami bwiwe n'ubwibihe byose wewe yaje abantu ni nkuko urabona tuvyaguye gatonya ni nkuko unyubona hari gihe nk'umuntu haza ugasanga mu bakozi b'Imana ugasanga umuntu afise impano ugasanga batanguye kumwita pasiteri atarigeza nasengero ugasanga batanguye kumwita ngo wewe uri umuvuga butumwa utarigera usengero aho nyene kandi ugasanga iryo zina riragufasha je ko bisanzwe sindasengerwa kuba pastori mugaba aho nciye hose banyita pastori aho nyene ndacafise ikibazo cyumvikana uwo muntu bita pastori ataraba pastori ariko bizogera igihe yimikwe abe pastori none we ko bamwita umwami kandi igihe ciwe cyo kwimikwa je kuri jewe ndiko ndasoma ivyanditswe mbona yuko igihe cyo kwimikwa ciwe cari cegereje ahubwo caburijwemo nawe ni kubibona igihe ciwe je novuga nti wewe yavutse ari umwami ntavye kuvuga ngo yaburijwemo canke ngo cari cimirije yavutse ari umwami nuko kimwe gusa yashatse kwicisha bugufi tuvyumve kumwe yego siwe wenyene hariho abandi bamubanjirije hariho Dawudi yari imitswe yego turabizi biboneka asigwa amavuta yego y'ukwimikwa yego
bivuga yuko nawe rero abaye umwami muri iryo hanga n'ubundi Jeni baza ko byari kugenda uko nyine yagomba gutegurirwa ikirori agasigwa amavuta akimikwa nawe akavuga ijambo yuko ari wa mwami kandi akafata iyo ngoma akayirongora. Ibyo byabayeho canke byaburijwemo? Aho niho ngira ngo utari wanyumvise neza. Ibyo byabayeho je ko ndabitegera. Nongeye no gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga neza yuko mubavugishwa babivugishije. Nukuvuga Yesu yaje ari umwami, yari yaramaze gusigwa ayo mavuta y'ubwami. Si ibyo yaraje kurondeza. Ngira nuratahukirwa. Si ibyo yaraje kurondeza. Abavugishwa bari barabivugishijwe yuko hazovuka umwami mu Bisirayeli. Mu Bisirayeli. Yego. Ruma nukuvuga yuko wewe yaje ari umwami nuko yashatse kwicisha bugufi. Kimena agomba kuvuga ubwa mbere. Yashatse kwicisha bugufi avuka nkuko we wavutse nkuko nanje navutse. Ariko iyo yashaka kubera ni Imana, numwami w'abami. Yari kuza ari umugabo kujya nyene. Mugabo atayicisha bugufi avuka nkuko we wavutse kugira ngo atwigishe natwe turonke inyigisho yo kuntu dutegerezwa kwicisha bugufi. Urakoze cyane. Yego. Ngira ngo abariko badukurikirana baradufasha kwiyumvira kuri ibi bintu tuko turavuga ko kugira ngo uza gutora inyishu azoduhamagare canke tuzomwegere nawe adusobanurira uko avyumva, kuko kuri jewe numva yuko icatumye Herode amwica ari uko yarazi yuko azomusimbura ku ngoma. Yes. Kandi vyari byo burya agomba kumusimbura, kuko mu kiganiro twabanje gukora mu kiganiro citwa nyigisha gusenga hano ku Muntu TV kirimo mu vya mbere, cerekanye umutumire twatumiye atubwiye yuko Herode atari umuyuda ahubwo yari uwaba muri ico gihugu cyabo kandi yari umwami. Byumvikane yuko aho ndiko ndavugira ushaka kunyumva neza, ubwami bwari buriho bwari ubwami bwa Kiroma kandi buganziriza Yudaya. Navuga ko yuko we yagomba gukuraho ubwo bwami bwa Kiroma nawe akicara ku ngoma akarongora abayuda bose. Hanyuma rya jambo ryanditswe rivuga yuko ngo we yaje gukiza no kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Were yari yaje kubaho ubwo bugingo kandi ubwo bugingo n'ubwami. Cyoko ndavyumva so ndagukatishije. Wewe yaje yitwa umwami, ntiyaje kuba ari umwami wo kwisi. Subwami bwo kwisi bwari bwamuzanye nga kwisi. Wewe yari yaje ari umwami, sukuvuga ngo yarakeneye kwimikwa, kuko kubera yewewe ni Imana. Yaba yarakenewe kwimikwa ntiyari kwemera yuko apfa atimitswe. Ariko kubera wewe ni yari yaje kurondera ubwo bwami bwo kwisi. Isa yiwe yari igeze yarangije ibikorwa Imana yamutumye, ese yamutumye gukora nga kwisi. Arabona ko isa yiwe igeze, niyo mpamvu yavyemeye. Kubera iki? Ni keshi bashatse kumufata, abayuda bashatse kumwica, muga kubera igikorwa cyari cyamuzanya atari bwakirangize nibigeze bamufata. Rero yaba yari yaje kurondera ubwami bwo kwisi nubundi ntiyari gupfa atimitswe. Gato harakantu sobetsemo ngo kweraje kwandura ubwami bwo kwisi. Yavukiye mu isi mu buryo bwo yambaye umubiri. None aho hantu uvuga ngo ntiyari yaje kwandura ubwami bwo kwisi, wumva yari kuzoganziriza hehe? Mu kirere canke yaraje kuganza mu bwami bw'Imana. Ariko abwo mu isi Herode yagize ubwoba gusa yuko agomba kumukubita kudeta. Ariko si kudeta yari yamuzanye yo kumukubita kugira ngo Herode ntiyitwe umwami. Gatoya dusome mu gitabo cya Matayo ibice 25. Yego. Umurongo wa 30. Yego. Murongo wa 34. Eka dore kuri 33 aravuga ngo intama azoziherereza iburyo bwiwe, yego, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abazoburagwa
nibaza ko ari nabo bazoburongora ubwami abazora ku bwami bw'Imana ni jewe na wewe twemeye ijambo ry'Imana amaboko arongorwa nande ubwami bw'Imana ubwami umbe Yesu n'umwami kubera araganje ibihe byose ni wazokwamara umwami nuba hari n'umwami yaje nk'umwami nubu n'umwami ni wazoguma ari kararongora nico gihe ibihe bidashira niyo mpamvu wewe si umwami wo mwisi niyo mpamvu natanguye kukubwira wewe niyaje kurondera ubwami bwo mwisi wewe yari yaje kurondera icyagizene icyazimiye icyari cyarazimiye nico cyari cyamuzanye ngaha kwisi ni yaraje kurondera ubwami bwo mwisi ngo yimikwe ngo asigwe amavuta nka ba Dawidi abandi ba Dawidi baravuse kubera nyene abantu n'abantu ubunye nka jewe nakubwiye baranyita pastor mugabo kubisanzwe sindasuka ko amavuta yukwemeza neza yuko n'umupastor kubera kugira ngo abantu babone kubera navuse nk'umwana w'umuntu navuse ndumuntu abantu babone kije gikorwa yuko ndakibereye haragera igihe rero hazogera igihe abandongoye babonye ko ndabibereye bagirene baze basuke ko yamavuta ariko Yesu yavukanye yamavuta nubwo badusuka ko amavuta yivuga butumwa amavuta y'ubupastor burya amavuta turayavukana nimba rivuga butumwa izi mpano zose ubumba cyane cyane hari impano zitanu ziri mu banyefeso kane hapo I think ni mstari wa 6 izo mpano beje barazigwanira mugabo utazivukanye uzikoresha uko Imana itagomba ni ibintu uvukana kimwe gusa no kubera ukura utarabimenya umaze gukura ni humenya icyo ukwiye gukora rero Yesu nawe yavutse ari umwami niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko azokwamaganje ibihe byose nubwo tuzoshika ku munsi w'umuhero w'isi Yesu azogumaganje niyo mpamvu ijambo rivuze yuko we wazokwicara ku giti ciwe cy'ubwami nubu n'umwami abo turavyumvikanako nubu wewe n'umwami niwe azocira urubanza twebwe turi mwisi abamukoreye neza azobabwira baje iburyo abakoze nabi baje ibubafu abagiye iburyo nibo babandi bazosanga aribo bazoragwa ubwo bwami bw'Imana nukuvuga nubu bwami burahari nubu Yesu n'umwami kubera araganje yego Yesu araganje niyaje kurondera ubwami bwo mwisi nkuko abantu bagwana bavuga ngo ubunye nubona nk'ubu President Ruto amaze imyaka 2 atowe niyakwiza imyaka 5 azobarindiriwe gutorwa kandi bamutoye ni sawa batamutoye bazotora uwundi muga Yesu ntabwo igeci ingoma yiwe nizigera igirane ihanguka narindiriye ngo baze bantore yavuye mu ijuru ari umwami asubira mu ijuru ari umwami kubera n'umwami aganje ku isi yose kandi azokanza ibihe byose bidashira gushika ku muhero w'isi sinzi ko tugihuriza ko gaho hano sindakugora cyane ngo tujye muri byinshi kuko ubutumwa buri muri iki kiganiro ni ubutumwa bwinshi butandukanye umwe wese ashobora kumva ahantu hamwe hagiye hari icyo kuvugwa ko kandi twavuga byinshi tuvyaguye gusa hari kurabira hamwe uko ndabitahura nuko nawe bitahura ko wowe umwigisha umuvuga butumwa yani wigisha uri kuvuga ubutumwa hirya no hino hatandukanye rero muri iryo vuga butumwa rero nagira ngo kumbura ikibazo mfise hashobora kuba ari bamwe mu badukurikirana bakunda kugira ibibazo nk'ivyo noneho ubaha umuco uburyo Yesu ari umwami yarimitswe yarasizwe amavuta kwimikwa kwiwo kwaburijwemo kwagira kubeho byagenze gute we rero muri makeya utubwiye ko uvyumva uko yavutse ari umwami ko atagomberwa gusiga amavuta ukundi ngira ngo kugira ngo ndabitahure byose bari ko tuzogutumira ikindi gihe ukatwagurira kuko je uko ndavyumva muri kano kanya mu buryo buvugitse neza numva neza yuko gusigwa amavuta kwiwe kutagezwe ko ahubwo kwagira kubeho mugabo ari nayo mpamvu yishwe je niko ndabitahura kuko urabona hajya hejuru banditse ko ngo ni umwami w'abayuda byumvikana neza yuko abayuda baramwemera kandi bari bumva yuko we azobabera umwami hamurumva abami babiri ntibashoganza mu gihugu kimwe hariho ubwami bwa Herode
ubwami bwa Herode rero bwagomba kugira iherezo hama nawe akaba ari w'umwami. Umva rero umwami ari wari ku ngoma ntashobora kwemera ko akugwaho n'undi mwami, ayo mpamvu yishwe. Nuko je nabitahura mama. Dusomye Matayo. I think ni kabiri. Aba malayika bagendera abantu zenye bajya bungere. Yababwiye ati umwami yavutse. Nukuvuga yavutse ari umwami. Je nubu urumva nta kintu na kimwe noshobora guhindura kw'icyo. Wewe yavutse malayika atangaza avuze ati umwami yagizene yatuvukiye i Betelehemu. Nukuvuga yuko yaba yavutse arindiriye ko azokwimikwa yari kwitwira irindi zina, ariko yavutse yitwa umwami. Kandi n'iryo jambo dusomeye riravuga yuko wewe azokwiye ayicaye ku ntebe yiwe y'ubwami. Nukuvuga yuko ubwami bwiwe ntibuzohanguka. Ni yaraje kurondera ubu bwami bwo kuvuga ngo aratoya gatoya udufashe. Hari ahantu uvuze ngo yavutse yitwa umwami. Yego. Vyumvikane ko ari ryo zina giyewe neza tarende zina afise. Izina giyewe yavutse niyo mpamvu ndakubwira afise izina nkuko Ruto umwami wa muntu uze wa Kenya. Ariko arafise izina giyewe yitwa Ruto. Yesu nawe hari irindi zina yahawe n'Imana kandi ryatanzwe n'Imana. Imana yabwiye yagendera Maria amubwira ati ugiye gusama inda uzovyara umwana w'umungu uzomwita Yesu. Mukiki havukiye ko izina yiswe. Ico ni ikigo gikunda kudutwara amezi n'amezi iyo tugiye kukivuga kuko dusanga hariho ivyanditswe muri Yesaya n'ivyanditswe muri Luka n'ivyanditswe muri Matayo n'ivyanditswe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, tugasanga amazina ahabwa hamwe bigoye gutahura dufatirihe n'irihe. Kuko hamwe tubona ko yitwa Emmanuel, ahandi tukabona ko yitwa Yesu, ahandi tukabona ko yitwa Yesu Kristo. Hagati aho rero tukabura izina twomuha iryari ryo bwite, kubera ko hari aho malayika yaje akavuga ngo uzomwituku, hamagarutse malayika kandi mu kindi igice gashobona izina ryahindutse, ca bitugora. Gusa kuri iki c'amazina tugiye kugisubiramo mu minsi iri imbere gatoya, tuzoshiraho ikigo cihariye bivanye n'intambuko tugeze, kuko kumva tumaze kubivuga inshuro nyinshi, mugatubwira tubisubiremo gatoya. Tutarabisubiramwo urumva izina n'iryo muntu. Iyumvire kuza mu gihugu ziko kiri mwundi mwami, ukaza ufise intumbero yo kwigisha kugira ngo abariko barumva ivyawe bakwizere, kuko ijambo ryo mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe bajya kuri 18 rivuga ngo uwo azoza muze mu mwumvire. Yani muze mu mwizere, ivyo azobabwira byose muze mu vyemere. Rero nawe yagomba kubabwira ivyo ababwiye bakavyemera, kugira ngo bagere igihe rero bavuga ati ni wewe gusa. Amara ujya wundi nawe inzira nyine zikabonekana, akava ku bwami ku ntebe y'ubwami, hanyuma uwundi nawe akaja ku mugore, nako byaragoranye. Yewe ruzi n'ukwezi sinshobora kupangaho. Ni kuko nitwa aho uri byose ndahagukura. Sindahagukura kuko ijambo ryonyene niryo rifise kuhagukura, ubanje kuyihweza neza ivyanditswe. Kuko uyu mugabo yitwa Yesu uno munsi avugwa ko vyinshi. Uje ku ruhande rw'ivyanditswe ukaraba neza witonze, ugasoma wisomeye udasomewe, kwivuka giwe usanga yaravutse nkuko nakatuvuka ku mezi 9, kandi kivuka ku mezi 9 n'umugabo n'umugore baba babigize. Muga hari habavuga yuko atabyawe n'umugabo n'umugore. Urumva agataho rero urumva abantu babiri iyo bashwanye bariko baraharira kuri ivyo bintu kubahuza kiragoye. Ariko ubu nawe ubufise kuvyumva. Chefis ko ndavyumva kubera agatoya ducishirizeko
aho hantu wowe ubyumva gute wumva ko yabyawe n'umugabo canke wumva yuko ari nk'emu yajuko nyene kigira muri Mariya kavuka wumva ko byagenze gute je kubera nemerana n'ijambo nemerana n'ijambo sindi buvuga ngo kubera ijambo ry'Imana riravuga umunsi Mariya agendererwa n'umumarayika oya rindira gatoya Luka 3 yego 2:3 avuga ngwiki soma avuga ngo aho Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse igice kigira 3 cy'uwo murongo kivuga ngo kandi biyumvira yuko ari mwene Yosefu ico gice kirakomeye yego musenze ko mu makanya nkagira icyo ndakivuze ko umwanya ni gwawe je nakubwiye je nemerana n'ijambo ikitari mu ijambo ry'Imana ntaco ndakivugako uko igitanditswe nukuvuga nticabaye je nemera ico nasomye yego ico nemera ndemeza neza yuko umumarayika amaze kugendera Mariya akamubwira ati warahezagiwe akamubwira ajya amajambo yose yamubwiye yaramubaje ati none Mariya niwe yabajije marayika ivyo bizoshoboka gute ko atamugabo mfise kandi ico gihe Mariya ijambo ry'Imana rivuga yuko yarakije isuti yari bwabonane n'umuntu w'umugabo muga marayika aramubwira ati ububasha bwa mwemu yera buzokuzako hanyuma kubera n'ubuzobyara azokwitwa mwene Mana si jambo ry'Imana rivuga uko ijambo ry'Imana ricari ryongera rikambwira ati Yosefu amariye kumva ko Mariya afisinda yaciye atangura kwiyumvira kumuheba mu mbisho timuka mu marayika w'Imana acagendera Yosefu ataramubwira ati ntutinye gutwara umugore wawe Mariya kubera indayi afise ni yuwo mwijuru nukuvuga n'ububasha bw'Imana bwaje kuri Mariya atwarinda kubera Imana ifise ububasha bwose bwo gukora icari cyo cyose yumvira yaremeye Yesu mu nda ya Mariya rero mu nyuma ijambo ry'Imana nakubwiye je ngenda mu ijambo Yosefu araza atora Mariya nk'umugore wiwe kubera yagomba ntamwararaze yari umugabo w'ibanga acashaka kumuheba mu mpisho mu marayika caraza aramubwira ati ntutinye gutwara umugore wawe Mariya kubera ndafise niyo mwijuru Yosefu caraza aratora umugore wiwe Mariya ije ko numva uko ijambo rivuga yuko niyigeza amwegera gushika aho Yesu yavukiye Yosefu babanye nka gishiki na gisaza na Mariya agifise iyo mbanye basubiye gato randureka manura riheze iryo jambo bagiye kurangura amabanga yabubatse aruko Yesu yagizene aruko yavutse ivyo turabihurizako gatoya uri umuvyeyi wavuze ko ufise umwana umwe yego none burya utaducanze umwigeme asamye inda atamugabo aravyara uko nyene neza atigeze abona n'umugabo akavyara neza aravyara neza je nakubwiye nemeze kiri mwija oya je nisunze kuri umuvyeyi kuvisa ivyuzi yego je urumva ubunye ivyo ubuvyeyi ndabizi kuko naravyaye unye mwiki gihe none ko atawuriho yacaguriwe nka Mariya reka Mariya yari yaracaguriwe n'Imana ubu ninde yo vyara tamugabo afise hariho ukuntu twovyagura umugabo mu kindi gice hariho ukuntu umukobwa ashobora kugira gutya agasaminda kandi atamugabo yagize ica agira muri burya buryo busanzwe none ubwo buryo bubayeho umukobwa arashobora kuvyara atigeze abonana n'umugabo inyuma yaho irashoboka gute irashoboka kubera nyene hari ukuntu kuvyara kugira umuntu avyare umwana ashobore kuza bivana sinzi ko no kivuga mu kirundi nyene uko nyene yakivuga uko nyene akivuga uko nyene haje umwana azanana hamaze ico bita uruziri rwamaze kuza haca horoha umwana acacaho vyoroshe kubera nubwo atana kimwe aba yarakoze ariko umwana amaze kuvuga naho yari mu segonda 2 avuyeho ivyo kunda ko yuko yosubira muga mwuwo mwanya umwana arashobora kuvuka kubera ubwo ruziri rwamaze kuza usanga horoshe
Neko abahinga bavuga yuko ngo kugira ngo umukenyezi ashobore kwibaruka mu buryo buhagije sako aguma abonana n'umugabo nyene umugabo wiwe. Oya nanje ndabifitiye ubuhamya. Kubera umwana mfise tugiye kubana na papa wiwe vuba. Namutwaye inda nkuko nyene bice birashika sinzi byace bimufatira nyene acaragenda kure. Ninze ndamuvyara ngira kuva ntwayonda twabonanye nk'imisi 2. Urumva byarashitse kandi namuvyaye neza sinibangiriye operation. Urumva rero niyo mpamvu no kubwira ni ivyo ni ibintu bishoboka. Inyuma yo gutwarinda twoba twabonanye nk'imisi 2 acagenda hano kure. Agarusa uvuba nsanje no muri Kenya. Niyo mpamvu nemeza yuko bibaho kubera nanje novuga ni ivyo cyo kuvuga ngo kwagura reka nanje baguma bambwira ati ngira bazongirira operation. Canke na Maria byageze nkuko kwawe. Oya Maria nivyagenze uko Yesu ndavyemeza kuko ne Maria nivyagenze nkuko kwanje. Maria ni nuwo Imana yamuremeye muri Maria atabonanye n'umuntu w'umugabo. Kuko jenemera ijambo ikiri nyuma y'ijambo ntuzokimbaze jewe. Salomo uramwemera? Salomo ndamwemera Mungu wa Dawidi. Salomo mu migani yiwe yanditse nakumengana mu gitabo cy'umusiguzi yavuze yuko ari nta gishasha munsi y'izuba. Niba ari nta gishasha munsi y'izuba kuhoraho yabwiye Adamu yuko kugira ngo abamukomoka ko barondoke yuko ari uko agomba kubana n'umugore hama bakarondoka. None ico gishasha kitaba munsi y'izuba caje kuri Maria akavyara umwana atabonanye n'umugabo we wumva cavuye he? Ni gitangaza c'Imana. Ico biti bitangaza n'ubu biba. Bugabo ntigishobora kuba igitangaza nk'ico kubera ni Imana twovuga yuko ari Imana yishushanije mu nda ya Maria. Kuko ijambo ry'Imana usomye mu Yohana 1 haravuga ngo jambo nukuvuga nsomera Yohana 1 umviriza ukuntu havuga Yesu mbere jambo yariho. Kandi jambo yahoranye n'uhoraho kandi uwo jambo yari uhoraho. Yego. Nukuvuga jambo yarariho kandi jambo ni Imana. Yesu yaremwe kubw'ijambo niyo mpamvu yiswe jambo. None gato yadusubiye kuri iryo vuka giwe. Tuvuge yuko Maria kugira ngo asamenda byarabereye nko mu nzoza ajyana. Nakubwiye singenda nyuma y'ijambo ry'Imana. Oya wowe tugiye mu kwiyumvira ko mu byo kwiyumvira. Kwa kondo kuko hari ibyo dukunda kumva mu nkuru zicaye hino hino yuko umuntu ashobora kuba asinziriye hama karota ariko arabikora. Ntaba ari kararota keshi hari habari kabikora n'abadayimoni. Tuvugire ko Maria byaragenza nko. Oya Maria ntibyagenze uko. Oya sinovuga ko Maria byagenze uko. Ndakubajije ico kibazo kugira ngo ndondere ico gishasha kitaboneka munsi y'izuba hano cyo caravuye. Yego urakoze hari ikindi wongera ko kuvyo tuganiriye. Kuvyo tuganiriye shimira bariko baratwumviriza. Bazabandanye kudukurikirana nivyakunda tubandanye kwagura nawe uwabafise hatatahukirwa tu telefone hama tubaze tumugire kuvyo dushoboye gusigura. Yego. Nukwigishanya ijambo ry'Imana riravuga yuko nta muntu numwe azi Bibiliya yose. Nta muntu numwe ayizi yose. Woba yizi yose yavana cyasara mu muto. Mugabo hariho hutusanga mpemu yera gendera gusobanurira. Nitwo biba bikwiye ko dusabikanye. Nubundi yoba yumva ko ari akandi kantu yokongerako. Yato telefone akatubwira atamwavuze mwari kuvuga ibi. Mugajewe ico nemeza sishobora kuja inyuma na Bibiliya. Bahe nimero yawe ishobora gukora ahantu hose. Nimero yanje ishobora gukora ahantu hose. WhatsApp hari hose unkeneye ubusindwi 99 89 51 42 unkeneye Imana yari amezagije ni Imana yo gusengera abagwaye ufise umugwayi on telefone dufashanye ku masengesho sije nkiza ni Imana ikiza. Ego iyo nimero niyo ushobogira ikibazo canke inyunganizi yo kurondera ko nibaza ko ari yo mu gihugu wicahe
hanyene muri Kenya niyo mu gihugu ca Kenya urakoze cyane kuri kiganiro tugiranye kuri uyu munsi twako turabira hamwe uburyo Yesu ari umwami twongeye ko gusa ivuka ryiwe ko ryagenze n'ababayeho mu buryo nk'ubwiwe kugira ngo dutahure neza uwo ari we. Muri iki kiganiro rero mwari mudukurikiranye turabashimiye mwebwe mwese mwitanze mugafata umwanya wanyu tubahaye ikaze mu bindi biganiro bizokurikira ko murakoze.